Umuti mwiza cane, umuti uvura ibicurane za gripe, inkorora, uwu muti kandi uravura amara, les intestins, ikindi naco akabirya uyu muti urakinga ingwara zitandukanye zishobora kwataka imibiri yacu harimwo n'ingwara ya kanseri. Uyu muti rero mu gihe uwunyoye ugiye urawukora ukawuhereza umubiri wawe uragukingira ingwara ya kanseri. Kaze ni ku Mibereho TV, uyu muti kandi ushobora no kuwukoresha mu gihe woba ukomeye ata ngorane n'imwe ufise, ukaza urawunwa uno musi unwa, ejo ugasubira, hirya y'ejo ugasubira, eka uzosanga uriko urikingira ingwara nyinshi zitandukanye. Kaze ni ku Mibereho TV. Ndasubiye kubaha ikaze ku Mibereho TV. Turaza gukoresha aloe vera, dukoreshe tangawizi, dukoreshe n'ikindi camwa gikomeye cane ku magara yacu ariyo ndimu. Indimu irakinga ikongera ikavura ingwara zitandukanye. Hanyuma turaza gukoresha ubuki. Ivyo nivyo bintu tuza gukoresha muri jus yacu. Tutaratangura ngira ndabereke ingene ushobora gukora irya jus, ariko imbere yuko dutangura kubikora reka ncishemwo rino jambo ndabinginze kugira ngo mu gihe woba uhisemwo gukora iyo jus shiramwo isuku ryinshi cane. Karaba intoke ubone ko wakaravye neza n'isabuni, usubire ukarabe, hanyuma ivyo ukorerako uvyoze neza bibe bisa neza, ndetse n'ivyo ukoresha ubironge neza. Musanze ushatse kuvuga ko utegerezwa gushiramwo isuku ryinshi cane ryo ku rwego rwo hejuru, kubera yuko ntituza kubicisha ku muriro ngo ubukoko canke ikindi kintu kiri indani ngo ubucafu ngo bupfe. Nshatse kuvuga ubukoko mugabo n'ubucafu, murazi ko umuriro wica ubucafu, ariko iyo ntituza kubicisha ku muriro. Nico gituma ndabasaba kugira ngo mukoreshe isuku. Kaze bashasha ku Mibereho TV, turabakunda cane, turabishimiye cane. Twongera tubasaba mukore subscribe, ifite ndaho hepfo handitse ijambo s'abonner canke subscribe, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko kugira ngo igihe cose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV uzobe wayibonye kuri telefone yawe, hazoca haza notification. Ya tangawizi turayisya, novuga ko ari ugusya, turasya kugira ngo dushobore kuronka uduparti duto duto. Karibu ni ku Mibereho TV. Hanyuma mu gusya ushobora gukoresha kano kuma ndiko ndakoresha, canke ugakoresha agasekuro, canke ugakoresha akamashine. Ico dukeneye cane nuko itangawize dushobora kuyisya, nico kintu dushaka gushikako. Rero simpaka ukoresha akandiko ndakoresha, ushobora kuraba mu gikoni ico wewe ufise gishobora gusekura canke gishobora gusya, akaba arico ukoresha. Kuri aloe turakurako amahwa, ayo mahwa usanga ari hirya turayakurako. Hanyuma ico dukeneye kuri ino aloe, kuri kino gitegwa, ico dukeneye ni irya parti y'indani yeragurika, irya parti irenduka niyo dukeneye. Turakurako ivyo bishishwa, hanyuma tugakoresha iyo parti y'indani yera. Reka murabe ingene nashoboye kuyikuramwo.
hanyuma tumaze kubishira hamwe vyose mwabonye ko n'indimu irimwo, ca tubisya, n'umwanya wo kubisya ego, ariko ico ukora urongeramwo amazi yo kunwa, amazi na wewe ushobora kunwa, ni ukuvuga ko udashiramwo amazi ayo ariyo yose. Hanyuma turongeramwo amazi yo kunwa, amazi ushobora kunwa, hanyuma tukamimina, turayungurura kugira ngo turiya dupartikire twa tangawizi dushobore kuvamwo. Ico dukeneye ni jus ya tangawize, turya tuzi nitwo dushaka gukuramwo, kuko abashakashatsi bavuga ko turya tuzi hariho ico twica mu mubiri w'umuntu, nico gituma turadukuramwo. Ico dukeneye ni jus canke ni umutobe wa tangawizi kugira ngo uwo mutobe ushobore kuvangana n'ivyo bindi twakoresheje. Ego, hanyuma rero turongeramwo amazi, nguma shimikira ku kintu co gukoresha amazi. Ntukoresha amazi ayo ariyo yose, ukoresha amazi ushobora na wewe kunwa. Ego, hanyuma mu nyuma turashiramwo bwa buki. Ubuki nabwo buri naturel. Mu bisanzwe twari gukoresha isukari, mugabo twahisemo gukoresha ubuki kuko ubuki nabwo hariho vyinshi bufasha mu mibiri yacu. Rero turashiramwo ubuki kugira ngo ushobore kunweka neza. Ndavuga kunweka, murambabarira sinzi ko nabivuze neza. Bishobore donc umuntu ashobore kubinwa atangorane n'imwe. Musanzwe aloe irarura cane, mugabo iyo ushizemwo ubuki kwakurura kuragabanuka, hanyuma bikagira inozego nziza. Musanzwe uwo mutobe uraryoshe, nta ngorane nimwe ufise, vraiment ni umutobe uryoshe cane. Gerageza uwukorere iwawe, uzobona yuko atangorane nimwe, mugabo ushiremwo ubuki bukwiye kugira ngo ntibirure cane. Ego, hanyuma ndabashimiye cane ku kigoro mwafashe muraba ino video. Abashoboye kuyiheza benshi hariho abashobora kuba bayigereje hagati, ariko wowe ushitse kuri ino ntambwe yo guheza ino video, iyi ni speciale merci. Ndagurungikiye merci beaucoup kubona uhejeje ino video. Imana ikumpera umugisha, ubandanye gukurikirana ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Ego, ugire ijoro ryiza canke ugire umunsi mwiza, ugire umugisha mu vyo ukora vyose. Imana iguhezagire cane, naho ubutaha. Bye bye.